iyo two turabona ino migwanikira karanga muri Minembwe niki kintu special cyangwa niki kintu ubona neza yuko leta y'u Rwanda yoba igamije gituma ikira koresha ingufu zose ndetse nizo mu misoko rikazizana Rwanda ngaha mu buseruko bwako mu cyane ngaha muri Minembwe niki kintu ubona yoba igamije kamubwira ikintu kimwe FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu mashamba ya Uganda nimba bazoronka babakira FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu kirobere mugabo rero FPR inkotanyi iramutse itsinzwe agafu k'abazungu kazoba gasesetse guti niyo mpamvu kujya bariko abazungu bashize ingufu nyinshi ku Rwanda genda bikwereke hazoca hagaruka ama enquête kuri jenoside yakorewe Abanyarwanda 94 jenoside yatangujwe n'uwarashe indege yari itwaye abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi sibyo ariko kandi uje yayirashe si watanguje jenoside uwatanguje jenoside ni watanze misile yakoreshejwe mu kurasa ijya ndege iyi misile yavuye he n'Abanyafrika bakora misile awame c'est ça donc bariko bafasha u Rwanda Abanyafrika na misile barakora bariko bafasha u Rwanda kugira kijya kinyoma bafundikiye mu Buganda avako batangura kurasa u Rwanda 1990 kigume kiribanga niyo mpamvu bariko bafasha u Rwanda ubundi Kagame bisa nk'aho bamufise mugabo nawe arabafise bamwereka bati wowe biturabishira hose dukoreye ibi nawe akavuga ati mudakoze ibi nanje shira ibihanze nizo ntambara tuko turarwana izi ntambara guhera si vuba mushera u Rwanda rero ruratagetinga gutera Burundi niyo target iyi nkuru tuzoheze ko mu kiganiro cyo iyi nkuru ndaho tubere kinge u Rwanda rushaka gutera Burundi le plus tôt possible voire même avant le 15 z'ukwezi turimo avant le 15 juillet u Rwanda rwashaka gutera Burundi tubere kinge n'ipangu iyo nkuru ayifise cyane gose jena ninzi neza yuko igituma u Rwanda ruriko rwakaza ibitero hariya za Minembwe za Point0 za Mikenge nandi henshi muri Fizi ariko ubwira ngo babwigarurire bakingire cyambere Minembwe nkuko wayivuze ko Minembwe waravuze neza yuko iyi Minembwe ifatiye nini leta y'u Rwanda kandi uyitakaza niho gufata umutsi utwara amaraso bakawuca wa president w'igihugu cy'u Rwanda sivyo rero babanze ba protege Minembwe none ko nibamara gufata ububuce ubu protege Minembwe bari he bafashe ubuce bwa Point0 bamubaze gukikuza hose Minembwe iciteka uri mu gati bamuterebuye muri Buvira none uri muri tere oye ndakubaza uri mu gati bamuterebuye muri Buvira uraritera neza none wose kiza Point udafise Buvira wose kiza udafise Bujumbura ariko rikananije gasinari bwahe burya bamaze gufata buriya buce bwose baca bajahe Baraka zawo Buvira zose zishire mu muntu hama rero baca batangura gutegura ya mabarikanizo yabo ko urumva ahantu hose azohari karazana bakunzi bacu bakunzi ba BF bakunzi ba Podi Empire mu bwose mudukurikirana muri hagiye hatandukanye twogiye kubaramutsa tubanika muri kino kiganiro cacu aho turi muri Musesanguzi tugiye kuyaga ibintu byinshi bitari bike ndabasaba umutora gatebe kugira ngo dutiramane turabire hamwe Musesanguzi bw'ibiriko biraba Nyamatara Majini yavyiteye nuko ndazi neza yuko uno musaza kucuwambaye ariko imbere ya byose mu mundire tubanze duhe ikaze Umusesanguzi tumubaze uko yiriwe bano Musesanguzi umeze gute bakemeze kwa kabisa nacu nagiriza Imana nacu yishinje umunsi wagenze neza kabisa basiramu bava ngo alhamdulillah no kubona Musesanguzi tutarenze guca ku ruhande tugiye kuri ya makuru nyene amazi imisari karavugwa ariko jewe nkagira amatsiko menshi kugira ngo nshobore kuganira nawe ko ndashobora gukora ikiganiro nkasanga ibintu naponze ibyo wadefanze uno munsi ndashaka je sindefanda ibintu ko oya okay je nkuri ba yakozwe
ndayigira ko analyse. Okay, basi ugasanga je twavuze ibintu biri kontere kandi umego twagiye ahantu hamwe mugace usanga aho hantu si hamwe nibaza abantu badukana barakunda kubibona mu biganiro tuba twakoze ariko bwana musasanguzi jewe kwimaze imisi ko birabera mu Minembwe ndazi ko uri mu bakunda kubikurikirana hafi nanjye nkabikurikiranira hafi ndetse rimwe tugahana message kugira ngo turabe uko bimeze tugahana gahita uko bimeze situation yes muri rusange cyose twabikora ariko bwana musasanguzi kubiriko biraba agenda abona neza yuko quality of the story ho cyane ndetse ubu sinomaramara kuvugwa neza yuko kuvuga neza shimitse nemye yuko quality of FDC yatsinzwe muri Minembwe yatsinzwe muri ibyo bintu uvuga yatsinzwe muri mu bice nka bwozi ibyo bintu uvuga ego sivyo nivyo no wombira yuko watsinze gutebe ko barakwirukana match yaraheze ko dufite ko premier minute mbeho babirukanshije he Mikenge urisiri yuko Mikenge babakuyeyo urisiri yuko birarombiri babakuyeyo no ko batatweretse ko ariyo bande batabyerekana fadidezi twigwa no yarabyerekana ariko nubwo itabyekanye yarabivuze reka nakubwira ikintu kimwe kote sivyo kandi ntandura ivugira ku gasozi rose reka nakubwira ikintu kimwe gitaho n'abadukurikirana abacunga yes izi ntambara abazitanguje muri Kongo yego bariko bazitwara aho bashaka twibutsanye tugitangura gukora bino biganiro twebwe ntabwo twahagaze nk'abatangaza amakuru wasije ukabanga ko twebwe ntabwo turabatangaza amakuru cyane gose twebwe nkuru turayiperereza iba yavuzwe ahantu runaka yego nyuma yo kuyumva tukayiperereza karaba yuko ari hama tukayikorera ko ubushishozi yego ari ukuri tukayishishoza cyane gose ari ibinyoma tukayishyira niko twebwe twatanguye mu rugamba so twibutse badukurikirana yuko yego musanzwe abatangujize intambara muri Kongo ni babandi bazitanguza mu Burundi 2015 ntizabahira yego bo bakeneye gukwiragiza ibinyoma mu mitima y'abarundi kandi wanashaka ibinyoma bikarishe biteye ubwoba kugira ngo abarundi bahunge bati igihugu ubu abarundi bahunze tuzo turanabyerekana wanashaka yego imipaka irugaye mugabo warabonye ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye bariko bahamagarira abarundi kubahambya mu kiroberi aho bari mu Rwanda urumva wewe ukunda umuntu ukamubwira ngo ngwino mu mashamba ndimwo ufashe urugamba tuje kubohoza igihugu ntumubwire ivyo yuko uragwanira ntibikunda rero kuvuga ngo muri Minembwe FARDC yananiwe yatsinzwe ubu uriko uratiza umurindi bajya batangaza amakuru mu Rwanda n'igisirikare cy'u Rwanda erega bo bakeneye ko abantu bumva ko FARDC yatsinzwe kubera FARDC iriko irafashwa na FDLR hama abantu bagira ubwoba bumve ko kabaye mugabo tuvuga kodi ahangaha tubikore mu mabanga tuyivuge mu byo je ndafise abasirikare bo muri FARDC tuvugana bakorera urwego rw'iperereza ndafise abawazarendo tuvugana kandi aba bose hari abari muri Minembwe mu kiya ca Minembwe uyu munsi samedi le 4 hari abari mu kiya ca Minembwe hariho abari muri point 0 hajya bari ko batera amabombe ndabafise n'ubu turi muri studio nari nteje kubabaza bimeze gute sivyo so rero kuvuga ukuri ni byiza cyane gose bari ko babatera amabombe mugabo ntibarabakura muri point 0 sivyo baracariyo bariyo muri point 0 niho bari ko baratera kwa amabombe kodi twinjiye mu kiganiro doje kuri gutegaza amakuru cyo mu Rwanda kivuga ngo point 0 bayifashe kandi ngo bari ko bahatira amabombe yes aya makuru si cyo makuru gusa cyabivuze je mu butumwa nakire masajoro bwa Colonel Rugabo Fideli yari yabitangaje yuko binjiye
point 0 bayifashe 5/5 igihe cy'isa 8 z'ijoro ndetse cyane usanga na cya kinyamakuru bavuga yuko gikorera mu cyumba kwa Kagame nacyo cyamaze kubitangaza keke mu cyo mu gihugu cy'u Rwanda cyamaze kubishira abana yuko point 0 mu maboko oyinyeshamba bano sisanguzi biba bigoye cyane kwiyumvisha neza yuko point 0 itaragwa mu maboko y'umwasi mu gihe validese atakiragira bivuga nyumviriza gato sibyo bavuga ko point 0 yafashwe mugabo uyu munsi bonyene baravuga ko point 0 bakwetera mu mabombo bonyene kandi kumbure ngikara gace gasigara reka izo ni propaganda za donc abingene bakora agace bagira plan bavuga bati tell that dukeneye kwigarura kajya gace neza hariho n'abatangazamakuru babo muri bo n'abasirikare nka Fande nk'uyu ko Fidel Rugabo uriya si umusirikare ni umu-influencer agenda n'abasirikare mu manama y'abasirikare abarimo rero kubwira Scovia ati point 0 tuzoyopera samedi wumve ko uzotangaza ko twayifashe igitangaje n'igiki batangaza inkuru bashingiye ku migambi baba bafitiye agace runaka ibi niko bimeze bakazabwira umunyamakuru ati hatangaza gufata kodi ingene uzi wewe Afande Rugabo ingene umuzi yava no munsi y'urutara akaza gufatira video muri hariya muri Minembwe centre agasura munsi y'urutara ngo kwigarura point 0 ntitumubona hajya kuri antenne n'ama selfie kimisha Afande Rugabo ibi byobaho so nkeneka abantu bamenya la reality biko biraba ego cyane gose c'est vrai Minembwe yahagurukiye cyane ivugiramo Minembwe abasirikare b'u Rwanda baratangarije Kagame ko badashoboye mwibuke ko twigeze kubabwira iby'inama yabaye yahuje abatwimareho na RDF nyuma twimareho iza gufata umwanzuro ibwira RDF yuko bagiye guhagarika intambara bagiye guhagarika intambara kubera ko barabona ntacyo bariko baraharanira 2 nababo bariko barapfa 3 nubwo botsindwa RDF izotabuka mu Rwanda twimaro ntibazogira iyo bataha bahitamo rero no kurasana twarababwiye ko banagwanye baranarasana wanashaka n'inzu ya Sematama baranayituriye bitewe n'aya majambo Kagame yabapromese ko agiye gukora iyo bwaba abaronse renfort extraordinaire kugira ngo babandanye intambara muri Minembwe kuko azi neza ko aramutse atakaje Minembwe urugamba ruzoba umurangiranye aho ndashaka ko abantu tubazane muri izi ntambara neza bazitahure bareke gufana nk'abariko barafana umupira sivyo kodi umuntu yiswe umuhutu muri Afrika yaradandajwe ibishaka abantu bavyumve no ibi by'ubwoko muri mu bihugu byose byo muri Afrika biri mugari n'indi usanga naho ubwoko ari bwinshi nko muri Tanzania so ubwoko bwinshi kodi iyo bavuze umuhutu baba bavuze umubantu iyo bavuze umututsi baba bavuze umunirotike donc twebwe kubera turi amoko atatu tuvuze umuhutu mugabo muri Kongo bavuze umuhutu ni wumva ababembe wumva abafurero wumve abashi bari classe mugabo iyo bavuze abanirotike bavuga ngo abanyamurenge bakavuga abatutsi sinzi ko n'abakasaye bari mu bintu nk'ibyo abankonzare bacamenye ingene bo biklasa rero ni wumve ko peuple bantu umubantu muri Afrika yose yaradandajwe ari ku isoko sivyo uti yadandajwe gute ababene wacu bariko bahendwa n'akagwi ka FPR inkotanyi tugende inyuma mu mateka bazokubwira ko umuntu wo mu bwoko bw'ababantu ngo afise inguvu zo gukora afise isuka arakora kabisa ararima sivyo ari mu kibuga cy'umupira w'amaguru arakina kabisa ntajenjeka ukuguru sivyo igikorwa cyose bamushize ko agikorana umwete kugeze naho bakubwira ko no mu gitanda
abatutsikazi batemera kurungurwa n'abasaza babo barondera abantu ababantu Banabuze. ibi barabivuga Ego. sibyo rero nshatse ndakwereka ingene umubantu yadandajwe Ego. aha muri Afrika cyane. izi ntambara ziriko ziraba muri Kongo abantu ntibazibonera muri Kongo mu frere Bazibonere mu bihugu byose. ntibazibonera mu bihugu byose James Kabarebe avuze ngo intambara tugiye kuzigwanira ahagutse Ahitanzuye. kuko iyo abantu twaciye tubona ko ari muri Kongo gusa Yes, twabonye kandi ko kubera ariho zariko zirabera. Perezida Kagame abwiye Cyril Ramaphosa utwara igihugu ca Afrika y'Epfo Ego. ati wewe ndashobora no gutanguza intambara mu gihugu iwawe kuko iyo abantu ayo majambo batayahagaje Perezida Kagame ashobora gusuzugura Donald Trump abantu bakayibona ibisanzwe kuko iyo batabiha agaciro kugeza n'aho inama nshingamateka ya Amerika nayo nyine ubwayo bitangaza kubona Kagame ashobora gusuzugura Trump kandi Trump agatekereza ukabona kumenga Kagame nahiyemfe yaramuhaye Jordan. uwo kubaza ko amaye Jordan mugabo ni wumve ngo nagapira kakinywe umuntu w'umupeple bantu umuntu wo mu bwoko bw'ababantu Mbe Amerika yoyo bishigikiye abo bantu. Ko cyane ibikoti y'abantu. reka ndagusobanurira ibintu bitanu ninde yagurishije ababantu baguzwe n'abandi sibyo Nico ugomba kututaho. nibyo nshaka abantu batahura hama mu gufana izi ntambara ziri muri Kongo Bamenye wowe uzifana uvuga uti ndazifana mugabo ukuri ndakuzi Ego. Perezida Cyril Ramaphosa yabwiye Netanyahu uyu wa Israel amubwira ati ibintu muri ko murakora muri Gaza niho nyabwo Ego. Cyril Ramaphosa agaragaza neza ko ashigikiye Palestine kubera ko ubundi donature umuntu wo mu bwoko bw'ababantu je dis bien umubantu OG wala uzugenda uperereze mu isi yose arangwa n'urukundo Barakunda. akanka akarengane ababantu hagati yabo ntibakundana bakunda abantu bose muri rusange Ego. bakunda ukuri muri rusange bashigikira amahoro muri rusange Ramaphosa atsinze ubwoba abwiye Netanyahu ibyo uri kurakora muri Gaza niho nyabwoba mandi majambo Ramaphosa ashigikiye Palestine sivyo ivyatumye rero umwansi w'umukunzi wawe acika umwansi wawe Kagame kubahuka kubwira Cyril Ramaphosa yuko ashobora gutanguza intambara muri Afrika y'Epfo nuko yari yishimiye ko kubera Ramaphosa yeretse Isirayeli ko adashigikira ibikorwa byabo ubwo Kagame aca yigira ko agiye kurwanya Ramaphosa kubera yerekanye ko adashigikiye Isirayeli. Isirayeli izociza ijyame kuri Kagame kuko agomba kwerekana ko agomba gutuza umwansi wa Isirayeli. Mani akari ku gapira kariko karakinwa muri Afrika. Cece ni gamu ko. Tahura ko ubundi kuva igihe General Kayumba Nyamwasa aviriye muri RDF. Harabaye ndabite ukugigima muri RDF. Nyamugigima. Kuko bari bazi ko Kayumba Nyamwasa mu buryo bwihuse cyane aca tora bari abasirikare bamukurikiye afata abandi banyarwanda bahunze abegeranye batera u Rwanda. Nibyo bari bazi. Ariko no nabyo barabona. Kagame akoresha principe yuko ubutegura ushaka amahoro ategura intambara. Mwarabonye kenshi Kagame agerageza gushimuta abantu bagiye bamwiyopoza ko mu bihugu bitandukanye kugeza naho General Kayumba Nyamwasa bagerageje kumurasa inshuro zirenga zibiri baramugusha inyuma yo gushaka kumunigisha umugozi muri Afrika y'Epfo. Gendera mu Bwongereza uyu Musonera Jonathan
Kagame yagerageje kumwicira mu Bwongereza aho yatanze amafaranga asumba bije y'igihugu ku mutwe wa Musonera Jonathan. Imana iramukingira ntibyakunda. Hari n'uwundi yari yarungitse yari muri Canada yari yarungitse umukobwa aza kumwica yaciye kuri televiziyo ya Canada. Voilà. Tutirengagije banani yiciye aha muri Kenya n'abareciye muri Afrika y'Epfo. Uriya munyamurenge bakore muri etaje mu Rwanda bakabisha ngo yiyahuye. Sibyo? Aba bose bariko barazira bro ikintu bita peuple band. Bakizito Mihigo bazize ubwoko bw'abahutu kandi atarabahutu. Sibyo? Uyu yarutse gupfa vuba, bayetse Rwandagura vuba. Uyu Karasira Aimable yabwiye reka ndagisobanura mu buryo bw'iramo. Yabwiye peuple band ati uyu munsi ndiko ndabavugira mugatwenga mukamfata nk'umusatsi ndazi ko nzobatira. Yarabazize. So rero Kagame amaze kubona ko Afrika y'Epfo iri kirakira abantu bariko baramuhunga, yahisemo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Afrika y'Epfo yifashishije Israel. Hari ikintu kintangaza cyane. Kubera iki Kagame atigera yumvira kwataka Uganda kandi ubundi Uganda ariyo ibitse cyane ku bwinshi abasirikare badezerse banahunze muri RDF n'impunzi zahunze u Rwanda na Kongo bahungira muri Uganda. Mugabo ukabona yihutisha cyane gushaka gutembagaza ubutegetsi bwasihirira amafuzi muri Afrika y'Epfo. Ibi abantu ntibashobora kubyibaza. Biranatangaje. Ariko avuga ngo Kongo ibitse FDLR. Reka tubyemere ko Kongo ibitse FDLR. Tubyemere. Ariko kubera iki yatanzwe na Loni yaravyaza ntaco oni yaravyaza tuvyite kari byo twishe mu Rwanda cyakaga Kongo ibitse FDLR. Sibyo? Igihe u Rwanda rwatwagwa na Kongo plus de 18 ans Kabila nuko bwa 18 ans around 30 ans kuko bakuye mu Butu bakuye mu Marshal Mobutu 1996 katwaye Laurent Désiré ashyizeho n'u Rwanda. Sibyo? Bagiye kubona ko Laurent Désiré ibintu ariko arakora biri contre n'ibyo bashaka agomba gutwara abakongomani baca bamwerimina bahashira Kabila umuhungu wiwe. Si umuhungu wiwe ujya mugaje ise ko umuhungu wawe reka tuvyite bahashize ujya uyu Kanambe Joseph Kabila chef d'état-major yari umunyarwanda 100% Kabali président de la République yari umunyarwanda Kanambe. Sibyo? Aba bantu bafise igisirikare bafise igihugu byabananiye gute guhonya FDLR ko bavuga ko Kongo ari babizi. Kongo yatwawe n'umunyarwanda, igisirikare cya Kongo cyatwawe n'umunyarwanda, byabananiye gute guhonya FDLR. Kandi na Kongo yavuze yuko FDLR bavuga ngo iri mu bice control. Ubu bavuga ko FDLR mu bice ba control. Byabananiye gute? Donc ni agakino toujours bariko barakinira kuri peuple band. Kodi mu bisanzwe abantu bo mu bwoko bw'abaneurotique iyi ntambara ntabwo ari yabo. Iyi ni ntambara yakagwi ka FPR Inkotanyi. Ni mwumve ko FPR Inkotanyi n'abakomissionnaire b'abazungu muri Afrika yose. Afrika yose bari gushaka kudestabiliza Afrika yose bifashije akagwi ka FPR Inkotanyi. Mwabi ikintu kibabaje ni iki? C'est vrai FPR Inkotanyi irica n'abatutsi igirako igisoromanda. Mugabe ikintu kibabaje uyu munsi n'abatutsi bari kurushi biyamiriza ko President Paul Kagame ariko arabiyitira muri izi ntambara. N'abatutsi bake cyane bubahuka kuvuga ko izi ntambara Kagame yatanguje sizi ubwoko bw'abatutsi niza akagwi ka FPR Inkotanyi n'ivyunguka. No muri abo bake babivuga abenshi nababaye victime y'amafuti ya Kagame.
abenshi. So rero utubandanije uko Kagame ari gushaka kwelimina ubutegetsi bwa Cyril Ramaphosa muri Afrika y'Epfo ariko abikora nk'uko yabikoze muri Congo. Yego, muri Congo babanje kumfiltra buke imyaka n'imyaka. Wumve ngo kuva 2010 Kayumba Nyamwasa avuye mu Rwanda, Israel yaciye imitwe Kagame yo kurema imigwi y'iterabwoba. Yego, kandi bari imigwi y'iterabwoba. Si Abanyarwanda gusa muri abateroriste, harimo n'Abarundi barimo, harimo aba Mozambique, harimo aba Centrafrique, yego, hari Abakenya n'Abatanzania, ni benshi, harimo n'Abarabu benshi bamenyererezwa mu Rwanda ibikorwa by'ubwiyahuzi n'iby'ubuterabwoba. Niko bimeze. None nuzi ko muri Iran bafashe abateroriste bakavuga ko bakorewe forma baherewe imyimenyerezo mu Rwanda. Yego, iyo video yarasohotse. Mugabo ntabwo itangazamakuru ryacu ryayihaye ingufu. Ngo ngomba kubwira ikintu kimwe kibabaje. Yego, kandi mu bari ndabivuga ati oya, kuko nyine biba byambabaje. Yego, ndiko mbabazwa n'ibihugu biyobowe n'ababandi. Ntabwo bashira ingufu mu itangazamakuru. Iyo Iran iza kuvuga ko yafasha abateroriste bamenyererejwe mu Burundi, monshera iyo nkuru na France 24 yari kuyivuga nk'ukwezi kose, u Rwanda ngo ntitwari kuyikurukira. Yego, ubundi sike buturoyininga abateroriste kubera iki babaha imitahe yo gukora inkuru abantu bagomba kumva. Mugabo ibihugu biyobowe n'ababantu barasinziriye, navyo barahagaciye. Iyi ni menace ikomeye cyane ku karere. Kumva ko tubanye n'umuntu yatanze ikibanza cyo kumenyereza abateroriste. Man, birababaje. Iyi ni menace, iyi ni danger ku karere. Mugabo tunasinzira, turatuje, hayatuzi n'ibituraba, umenga n'ibituraba. Kandi aricyo twakagomba gufata iya mbere bro, kwerekana ko ari menace ku karere. Mugabo bariya batanze ikibanza cyo kumenyereza abateroriste, kubera kandi ko ababamenyereza ari bariya babarungika inkuru yaba yakamizwe n'ingoma. Abateroriste bari ko baramenyerezwa bakarungikwa mu Burundi, bakarungikwa muri Afrika y'Epfo, yego, bakarungikwa muri Congo, Tanzania bararungitswe hose. Urumva bari ku kivi. Tuzoja kumenya ko twinjiriwe n'abateroriste igihe bazovuza ifirimbi. Tusha tubibona harageze. Sisi hatupo tunasikiraba ubu nta kintu turabona. Voilà. Afrika y'Epfo rero bikanguye. Imagine kuva 2010 Afrika y'Epfo irikiraba infiltre. Abateroriste bateguriwe mu Rwanda, abateroriste bateguriwe mu bihugu bitandukanye binjizwa muri Afrika y'Epfo. Kuva 2010 baje kwikangura 2026. Tu vois, imyaka n'imishakiri. Izi nizo ntambara abakuru b'ibihugu bacu bari kubarwana. Kumva ngo batswe Minembwe bro, ntabwo bihambaye cyane nko kumva ko Afrika y'Epfo yoba yabayitombe. Afrika y'Epfo yose urumva. Muzirikane ko ubundi izi ntambara ziko ziraba muri Minembwe. U Rwanda rwiyambaje Israel ibigwanisho kuva izi ntambara zitangura 2021, sivyo? Byaje gukora 2024. Ibigwanisho Ukraine yakoresha mu kwivuna Uburusiya, u Rwanda rwarabihawe kugira ngo rubyicisha abakongomani. Amakuru narayumvise. Ibi byarabaye. Uyu munsi ibigwanisho bamuhaye babonye umenga byamunaniye gushika kuri objectif. Bavuga bati ibigwanisho twamuhaye yoba yananiwe no kubikoresha. Cyangwa bikoresha gute? Voilà, reka tumuha abasirikare bacu. Kuko bavuga bati dufatiye ku bigwanisho twamuhaye Kagame, intambara nta n'ukwezi na kumwe yakagomba kumara muri Congo. Yakagombye kuba yafashe Congo mu kwezi kumwe, yageze na Kinshasa. Reka tumuha abasirikare bacu baze kubikoresha. Abafaransa muri Congo barafashwe mbere, hari abapfuye. Yes, bariho bashikanye mu Bufaransa ari bitika. Hari abandi Kongo iboshe.
uyu munsi twabonye Kagame muri janvier yazanye ibigwanisho yise rutura akuye muri Pologne. Abapolone bati none ibigwanisho twagwaye vipi? Bamuhaye abasirikare ubwabo baza kubyikoreshereza. Israel iti ko twagwaye ibigwanisho tukagwa n'abateroriste byankiye muzarera akaguma gukubita. Reka tugwe natwe abasirikare baze kurabaho byankiye. Bariko barabiraho byankiye aha muri Minembwe. Kodi uku bapangapanganye muri Minembwe niko no kuri Buyoya bigeze gupangapangana bahanga amaso Tenga na Nyabunyegeri. Niko bigeze gupangapangana aha mu Burundi barasa CNDD-FDD mu bice yari irimwo. Urumva yari Mwitenga hagwaniye FNL yari muri Iran z'amakamba hezande ibi bihugu byajugwana Makamba byajugwana muri Iran. Barasanze CNDD-FDD hariya nyine mu mashamba ya Kongo za Minembwe. Urumva barasekanirayo. Nyene ico baravuga ko inkotanyi zizi bagwanye atararonka na rasi roketi mwamwibaze ngo ni joke. Ubu rero basubiye kandi guterateranya ya mitwe barabe ko ikiguzi baguze peuple bantu wana barahejeje izi ntambara. Ndakubwiza ukuri ntazo biteze gutsinda. Memsi kuzitsinda kandi umva ariko barakubwira none kuki ubwa mbere zabananiye tukira barobere tukiri mu ishamba ntitwabanyaye. Kandi wano kuba ariko baragwana farushuma bica benegigo muri Kongo niko baneruka no mu Burundi. Mane baraturasa na Puma twikore imitwe two turahunga, baraturasa na Zambradi, baraturasa na helicopter. Nivyo bariko barakora benegigo bakongomani. Barabatira amakompra na drone, barabarasa n'indege tutigeze tunamenya. Mugihe mani ndacanganje bakongomani. Kwibaza rero ko intambara bagiye kuzitsinda bibari kure mu kwezi. Reka nakubwira ikintu kimwe. Izi ntambara abakongomani twari dufise ubwoba kubera ko abakongomani batari bwitahure. Batari bwami ibyo bari. Nta nivyo bari banamenyereye. FARDC tuyibagize ko rimwe abateretre. Duhagarara cyane kuri Wazalendo. Ubu abanyagihugu b'abakongomani bariko bajoyininga Wazalendo ku bwinshi kuko bamaze kubona ko Wazalendo ikiragwanira uburenganzira bwabo. Ubu tuko tubona abagore muri Wazalendo bafite machine gun. Tuko tubona muri Wazalendo. Rero abatashoboye gukwakwanya Kongo bagifise 100% ya FARDC. Ubu bazoishobora basiganye mose nkari kose bizogora. Je pense pas. Sinibaza nanje. Ibi rero tuko twumva ngo muri point 0 yabaye récupéré. Nibitangazamakuru wabonye byatangaje ko Tel Aviv yasambutse. Nibitangazamakuru wabonye byatangaje ko Kiev yasambutse. Ni vyinshi. Wapi si vyinshi? Harabivuga ko barika kwerura ati vyagenze. Mugabo raba Kiev bayirashe. Raba ingene bavuga Moscow ku bukompra bungahe ikiri nateye. Berekanye ko Moscow yose yabaye futi. Kubera inguvu za Ukraine. C'est pas vrai. Berekanye ko Iran bayinyaye. Oh, c'est pas vrai. Amerika yaciye bugufi kuri Iran. Mugabo kubera abitangazamakuru barabisakaza we. Ni nkuko bari kwabisha ngo point 0 tombe, point 0 mezuku. Guys, ni ibinyoma byambaye gusa. Iyi ni ntambara ndiratomba. Iyi ni ntambara ndende gose. Mvuze ngo ndabisobanura ndabizane tworara ariko bana sabuzi tumira nk'abana gato. Iyo turabona ino bigwanikira akarangaha muri Minembwe ni kintu cyo special cyangwa ni kintu ubona neza yuko leta y'u Rwanda yoba igamije gituma ikirakoresha ingufu zose ndetse nizo mu misoko rikazizanira Rwanda ngaha mu Buseruko bwa Kongo cyane ngaha muri Minembwe. Ni kintu ubona yo igamije kamubwira ikintu kimwe. FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu mashamba ya Uganda nimba bazoronka babakira. FPR inkotanyi gutsindwa intambara ya Kongo
ni kuva ku butegetsi mu Rwanda no gusubira mu kirobere. Mugabo rero FPR Inkotanyi iramutse itsinzwe agafu k'abazungu kazoba gasesetse. Niyo mpamvu kujya bariko abazungu bashize ingufu nyinshi mu Rwanda. Ndenda bikwereke hazoca hagaruka ama enquête kuri jenoside yakorewe Abanyarwanda 94. Jenoside yatangujwe n'uwarashe indege yari itwaye abakuru b'ibihugu bibiri u Rwanda n'u Burundi. Sibyo? Ariko kandi ujya yayirashe si watanguje jenoside. Uwatanguje jenoside ni watanze misile yakoreshejwe mu kurasa ijya ndege. Iyi misile yavuye he? Ni Abanyafrika bakora misile. Awambe? C'est ça. Donc bariko bafasha u Rwanda. Abanyafrika nta misile barakora. Bariko bafasha u Rwanda kugira kijya kinyoma bafundikiye mu Buganda. Ava ko batangura kurasa u Rwanda 1990. Kigume kiribanga. Niyo mpamvu bariko bafasha u Rwanda. Ubundi Kagame bisa nk'aho bamufise. Mugabo nawe arabafise. Bamwereka bati wowe biturabishira hose dukoreye ibi. Nawe akavuga ati mudakoze ibi nanjye shira ibihanze. Nizo ntambara tuko turagwana. Izi ntambara guhera si vuba mushera. U Rwanda rero ruratagetinga gutera Burundi. Niyo target. Iyi nkuru tuzoyize ko mu kiganiro cyo. Iyi nkuru ndaho tubereke ingero u Rwanda rushaka gutera Burundi le plus tôt possible, voire même avant le 15 z'ukwezi turimo. Avant le 15 juillet. Ego u Rwanda rwashaka gutera Burundi. Tubereke ingene bipanze. Iyo nkuru ayifise cyane gose. Je nari nzi neza yuko igituma u Rwanda ruriko rubakaza ibitero hariya za Minembwe, za Poezero, za Mikenge n'andi henshi muri Fizi, ariko kugira ngo babwigarurire bakingire cyambere Minembwe. Nkuko wayivuze ko Minembwe waravuze neza yuko iyi Minembwe ifatiye runini leta y'u Rwanda, kandi uyitakaza niho gufata umunsi utwara amaraso bakawuca wa president w'igihugu cy'u Rwanda, sivyo? Rero babanze ba protege Minembwe. None ko nibamara gufata ububuce ubu protege Minembwe bari he? Bafashe ubuce bwa Poenzero bamaze gukikuza hose Minembwe iciteka. Uri mu gatuma muterebuye muri Buvira. None uri muri tere. Owe ndakubaza. Uri mu gatuma muterebuye muri Buvira. Uraritera neza. None wose kiza Poenzero udafite Buvira. Wose kiza udafite Bujumbura. Ariko reka sinari bwahenze. Burya bamaze gufata buriya buce bwose baca bajahe Baraka. Zawo Uvira zose zishira mu muntu. Hama rero baca batangura gutegura ya mabarikanizo yabo. Ko urumva ahantu hose azohari karazana inguvu ndavuga z'abarundi bafadese murabizi yuko bikamenya ikibungira za kare bicigende ciriruka nzawoza hendo zishazigiye ko iyi nkuru gatize bibaze mu kiganiro cyeje. Mu kiganiro cyeje abantu twakoze iganiro kirekire cyane. Nibo ikahura neza. Okay. Tuze kibasobanurire neza cyane. Mwidoni ya. Nuko muburakeye ubwira umutima. Kabarundi bavuze kandi mu Burundi kintu mu promisinze ntibaze kakibagiye. Oya nejo mu kiganiro. Nuko bwana musisanguzi je novuga ko turaraniye ndamushimira cyane. Merci beaucoup. Cyeshimira cyane abo tubanye muri kino kiganiro cyacu kigufi kitari kirekire cyane, ndizeye neza ko musisanguzi yababwiye possibilité zose zibaho, yababwiye buri kimwe ndetse arasesangura umwanya utari muto kugira ngo ashobore kubumvisha. Ndibaza n'umuntu yatahura bigoranye ngahantu yatahuye muri shazami. Ndibaza neza yuko dushobora guhura muri commentaire mukayakumvise ikiganiro, ndetse ku munsi w'ejo murumva reka dufite ikiganiro novuga ko umunsi w'ejo special ku kiganiro azoduha, kubera ko ndibaza yuko ari ikiganiro kizogira feedback ndende ndetse n'amabanga atari make ku ngore wowe yavuze azoyashira hanze kugira ngo abariko barategura kabikabye canke abariko baragategurirwa bumve yuko ibintu bitacoroshe, ibintu biri ku rundi rwego. Kandi abashimire ndanashimye cyane abantu bakora uko bashobora bose kugira ngo bakurikirane ibintu biganiro byacu umunsi ku wundi. Cyizere mwatugiriye twarabije ko tuzokwama tutabashira hasi. Hama hari abantu baca baza ati ko dibakuzura mu M23 ubajije ibintu muzisanguzi, ariko je ko temba ndiko nuko abari ubundi muntu abayi uhagarariye abene igihugu. Je numbona ndiko yindi kote ndiko ndamusisanguzi ndamubiza icuya nuko nzowanzi neza yuko ico kibazo ndamubajije hari abandi bantu bakeneye inyungu yishu yacu. Merci beaucoup.
mugira aho muba mubaho. Ubuvuzi kama Good Life ikorana na Agevu mu Burundi irabahaye ikaze mu ivuza indwara zitandukanye kandi zibabaje harimo amibe, estoma, umugongo, prostate, amaso, ishano, diabete n'ibindi byinshi. Dusange Centre-Ville, Boulevard de l'Icona, numero 5, urenganye gato ikiraro, mu Kanyosha kujya gatanu hampande y'isoko, no mu Gatumba ku ipoto ya 34 canke mu twakure kuri 67 95 46 56 canke 62 98 83 41. Hamwe na Good Life twitwararika amagara yanyu nka yacu. Woba wifuza kuja gukorera hanze y'igihugu na cane cane Dubai? Hariho benshi tumaze kwifashamo. Akabijya kacu tubafasha kuronka visa byoroshe no kubaronkera ubuzi tubaronkera no gukurikira: ubwubatsi construction, ubushoferi driving, gushikana ibintu ku mukiriya delivering, gukora mu bubiko bunini bw'amasosiyete warehouse, gucungera ingo amasosiyete n'ibindi abo twita aba security. Hejuru y'ibyo tubafasha kuronka visa byihuse kandi ku kabeyi katavuna. Dusange muri Mairie de la Ville, bureau numéro 6, canke mu twakure kuri plus 971 50 88 13 005 canke plus 257 79 90 29 73. Kuronka akazi hanze y'igihugu biroroshe cane, hasigaye amahitamo yawe.